Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese ahaherereye nshuti namwe bakunzi b'iradio RPA. Amakuru yo kuri wa gatanu igenekerezo rya 13 Gitugutu mwaka 2023 agizwe n'ingingo imwe rudende aho twibuka imyaka 62 iheze umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Muri ano makuru turaja kumva ivyamuranze n'ica abarundi cane cane abanyepolitike n'ugwaruka bari bakwiye kumwigirako. Ndabahaye ikaze mukanya mwizoni. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubica ku masonga. Imyaka 62 irarumanye umuganwa Rudoviko Rwagasore yarondereye intahe y'ukwikukira Uburundi agandaguwe. Kuri uyu wa gatanu ibirori byo kumwibuka vyabereye mu gihugu cose. Abategetsi bakuru b'igihugu bakaba bari ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Eloge Diveremesha mwidonito. Ibirori byo kwibuka imyaka 62 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe mu gisagara ca Bujumbura byatanguwe n'inkuka y'imisa yabereye kuri Katedrale Regina Mundi. Iyo misa ikaba yitabiriwe n'abategetsi batandukanye b'igihugu. Muri bo harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, icegera cy'umukuru w'igihugu, abashikiranganje batandukanye hamwe n'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Iruhande yabo hanabonetse kandi abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, bamwe mu bajyango umuganwa Rudoviko Rwagasore, indongozi zo mu bisata bitandukanye be n'abaserukira imigambwe yemewe mu Burundi. Inyuma y'iyo misi ibirori vyabandanirije ku natemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore iherereye Ivugizo. Haciye habishigwaho ry'ingori z'amashugwe vyakozwe n'umukuru w'igihugu, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, umuryango wa Rwagasore hamwe n'abaserukira imigambwe yemewe mu Burundi. Ivyo birori vyarangiye abari bavyitavye bumvirije ijambo umuganwa Rudoviko Rwagasore yavuze umugambwe w'Iprona uhejeje gutsinda amatora yo mu 1961. Ukwibuka imyaka 62 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe bikaba vyanabaye kandi mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abategetsi batandukanye bo muri izo ntara be n'abanyagihugu bari bitavye ivyo birori vyabera ku migwa mikuru y'intara. Urakoze Eloge Remesha. Inkuka y'imisa yatanguriye ibirori byo kwibuka imyaka 62 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe yabereye kuri Katedrale Regina Mundi. Musenyeri Anatole Rugerinyange musiguro yiwe yahamagariye abarundi kubabanura n'icaha co kwica. Yibukije kandi ko ubuzima bw'umuntu uwari we wese ari ubwo kubahwa, hagize n'ubwakwa abiwe bakaronka akaryo ko kumwegeranya no kumugandarira. Iri jambo ry'Imana ridutumiriye ko tworondera kuba kumwe na Kristo tukavana na shetani. Twebwe abarundi iyo shetani ntitugera umutwe iradutera. Fatiye kuri uyu munsi turiko turibuka haciye imyaka 62 umuganwa Rudoviko Rwagasore yagandaguwe, shetani yaraduteye ihekura abarundi n'Uburundi mu kwica indongozi yari yitorewe ngo arongore leta. Aha rero murundi wese yosubiramwo yandahiro bavuga bati n'umunsi wampekuye, urahira arahira umuziro kugira iyo munsi uguhekura ntuze wigera ubaho. Mugabo uko mbona aha turiko twibuka indongozi yo hejuru yagandaguwe, egome birababaje. Ari igihugu cyose murundi wese agandaguwe twari dukwiye kumugandarira tukababara cyane tukamwibuka, kuko uwishe wese zina Murundi abahekuye Uburundi, abahekuye abarundi, aba kandi yihekuye abahekuye Imana, aba yihombeje kuko umuntu wese ningira kamaro ku buryo butavugwa. Umuntu agandaguwe sakanyegeri, none iyo shetani yica kaduhekura twumve ko twoyanka tukayankiriza ntitwizizire. Amaraso y'abarundi amaze guseseka ni menshi kuva igihe c'igandagurwa rya nyakwigendera umugana atari umugani Rudoviko Rwagasore. Shetani zarabiciye biracika biragaragara ziriho, kandi ndabibutse ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu
yigeze gufata umwanya muremure cyane arihaniza abarundi gukora amaraso, arabihaniza kwica zina kiremwa muntu. iyi minsi twibuka indongozi zacu zagandaguwe irabishe, ni iminsi yaduhekuye, none ntitubintumva twikebuke. Niba tutamaze kwikebuka ntihagire amaraso asubira guseseka mu Burundi. Hariho rero abantu gucumura ataco bibabwira, gukora ikibi ataco bibabwira, kagatima mpanuzi kazimye muri bo katagikubita. Noneho natwe turahamagawe kwisuzuma ku mutima, kwigaya, guhinduka, kuva mu bicumuro twama dukora. Ivyo turabishobora, tugasaba Imana ngo itwuhagire ku mutima muri rya sakaramentu ry'ikigongwe, duheze duse neza. Gutyo twitogurira umunsi w'umukama, muze dupfukame twambaze Yezu aturemurire ako karanda, maze dushobore gushika kuri rya hangiro nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu arondera ko dushikira, ko tuba hamwe twese abarundi ata numwe avuyemwo, hama ivyiza turondera bishoboke. Turi hamwe twese birashoboka. Inyuma y'inkuka y'imisa, ibirori bikaba vyabandanirije ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ibirori bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi wiwe. Mwijambo umuganwa yashikirije akimara gutsinda amatora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe, kwari ukuremesha abarundi mu budasa bwabo, kubavukanisha no kubahumuriza. Muri iryo jambo ryiwe, uguteza imbere igihugu, ukubahana no kubaho neza kuri zina murundi wese, nivyo Rudoviko Rwagasore yari yasezeraniye abarundi imbere yuko agandagurwa. Ukubaganirira muri iki kiringo numva ari ibintu bimpimbaye. Murarangije gutora, muratoreye uburundi abanyu bazobuyobora, murahejeje gushinga ingingo ishorera uburundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo, uwutsinda n'utsindwa. No mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi iprona yatsinze tsinda kuko mwabishaka, mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa, basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe. u Burundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje, intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri, demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari vyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo byose nk'uko bibereye. Ico nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi, maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa, ntimwishime ntimushire isoni. Ivyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye ineza ya bose. Umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Nayo imihimbiri, ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Abakuru mu mugambwe badasigana barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero ko gutekanya igihugu n'ugukigwizamwo umubano mwiza. Murazi ico twanye turwanira, niko umugambwe wanje watsinze. Ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ko Burundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri. None Rudoviko Rwagasore yarinde Emmanuel Niyungeko aramutubwira mu ncamake. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yavukiye mu ntara ya Gitega ku wa 10/0 umwaka w'1932. Se n'umwami Mwambutsa nawe nyina wiwe yitwa Tereza Kanyonga.
amashure mato mato yayigiye Bukeye, Ikanyinya n'Igitega. Mu mwaka wa 1945 Rwagasore yaciye aja kwiga kw'ishure rya Frida i Butare mu gihugu c'u Rwanda, yahize imyaka 6. Mu 1956 yaciye aja kubandaniriza amashure yiwe muri kaminuza y'Anvers mu gihugu c'Ububirigi, ariko ntiyamazeyo igihe kinini kuko yaciye agaruka mu Burundi gukora politike, ari naho yashinga amakoperative. Ayo makoperative akaba yahavuye yugarwa n'abakoroni b'Ababirigi mu mwaka wa 1958. Muri Nyakanga uwo mwaka nyene wa 1958 umuganwa Rudoviko Rwagasore yaciye ashinga umugambwe w'abadasigana Iprona afadikanije na bagenzi we harimo Paul Mirerekano hamwe na Tadesi y'uyu munsi. Uwo mugambwe ukaba wemerewe gukorera ku mugaragaro ku genekerezo ry'Indwi-Nzero 1960. Ico gihe Rudoviko Rwagasore yari yamaze kubakana na Maria Rosa Ntamikevyo kuva ku wa 12 Nyakanga 1959. Igenekerezo ya 18 Nyakanga 1961 Rwagasore n'umugambwe wiwe Iprona batahukanye intsinzi ikomeye mu matora y'abashinga amateka. Kwa 28 Nyakanga muri uyo mwaka nyene Tadesi y'uyu munsi yatowe ngo arongore n'amashinga amateka. Umunsi ukurikiranaho Rwagasore ashingwa amabanga y'umushikiranganje wa mbere, yarajejwe gushiraho leta yo gutunganya ibijanye no kwikukira. Ariko kwigenekerezo rya 13 Gitugutu umwaka wa 1961 hasigaye amezi 8 ngo Burundi bwikukire, umuganwa Rudoviko Rwagasore yaciye agandagurwa. Emmanuel Niyunge ko urakenuye. Tumira amate tubandanye. Rupeya. Kubijanye na politike, umushinga amateka Zeno Nicayenzi, umwe mu bagendanye n'umuganwa Rudoviko Rwagasore, amenyesha ko yari intwari ikunda igihugu, akaba yariyemeje kurokora Uburundi aze anabushikane ku iterambere rirama. Nk'uko bibandanya kuvugwa n'uyo yagendanye na Rwagasore, uyu muganwa atari umugani, yarifuza ko abarundi bakorera igihugu bataravye imigambwe bavamwo. Nari mu gihe ciwe, ico gihe ni igihe cyari kigoye, ico gihe ryari ibaganikabuba hagati y'abakoroni n'abagizwe abaja babo. Benshi muri Afurika, muri Aziya bari mu gikoroni, twari mu gikoroni. Jewe mvuga ko Rwagasore niwe yarengeye abarongozi bose b'imigambwe. Ukubona umwana atakwiza n'imyaka na 25 yihanga ivyo bihangaza ariko bararwanya leta mbiri nzima ifise byose, ingabo, intwaro, amafaranga, ibinyamakuru ni vyabo biri mu minwe ya leta, iradiyo iri mu minwe ya leta. Rwagasore ntari kutafise, nta n'umusirikare nta n'umupolisi n'umwe w'umurundi ari mu gisirikare kijejwe umutekano mu Burundi. Arihanze igihugu gifise ububasha bwose byo kuzimanganya ubwo busa bw'ubusa, ariko bwambaye neza, bwiteguye neza. Intwari idasanzwe murengerantwari Rwagasore twabonanye itariki 28 ukwezi kwa gatandatu 1960. Jewe icyo gihe twabonana, ni jewe nari ndongoye ishirahamwe ry'abanyeshuri b'abarundi biga muri kaminuza ya Rovanium Kinshasa y'ubu. Yaraje ku munsi mukuru wo kwikukira kuri Kongo, atumiwe na Patrice Emery Lumumba, umukuru wa MNC. Araza, hanyuma turamutumira Rovanium, turicarana turasangira, niho adushyize ijambo ntazokwibagira. Yatubwiye ati, mwabarundi muri nganda bakenguza, jewe sinje kubakoka ngo muze mu mugambi wanjye. Ndabasabye ikintu kimwe, mugume ku murongo wo gukunda Uburundi kurusha ko mwikunda. Tushayura Uburundi bwatwibarutse, mwebwe muca, jewe nca, ariko tukaramuka duhuriye ku Burundi, ku neza y'Uburundi, buzozamuka, buzokira, buzokogorora. Sinzovyibagira gushika naho nibo namumenyeye, yari umudahemuka. Icarushije abandi nikiye, sintwari gusa, ni murengerantwari. Nishimikije kugira ngo ko ari murengerantwari, atari umuntu arinda. Byari bigoye. Rwagasore yararinze, aratsinda. Eka mbere ngo umuganwa Rudoviko Rwagasore yigisha ashimangira ko ukwikukira nyako guhagaze ku kwigenga mu by'ubutunzi.
muganga Alphonse Rugambarara akurikiranira hafi ivy'akahise na cane cane ivya Rwagasore akanavyigisha abakiri bato avuga ko kubera ivyo vyiyumviro vy'ubutunzi n'iterambere vyatumye ashiraho umurongo utomoye wo kugira Uburundi bwigenga vy'ukuri. Rwagasore muri chambre de commerce yashikirije mumbero itomoye cyane kuko yavuze ibijanye na politique, avuga ibijanye na economique, ati reka ndababwire ibijanye n'igisata c'iterambere. Avuga ati igihugu cacu ni igihugu gisanzwe ari gito gikenye ariko gitunze abantu baciye ubwenge kandi bitonda. Ubwa mbere ku gihugu nk'iki cyo muri Afrika kibamo abantu benshi kandi bategerezwa kuronka ibyo bafungura, isi nayo ikaba yaga, harakenewe gushingwa politike nziza yerekeye amatongo, cyane cyane politike iringaniza neza amatongo y'abanyagihugu, guhimiriza no kwigisha abadandaza n'abanyamyuga bato bato b'abarundi, gukundisha igihugu canke abarundi bonyene kugwiza ivyo bikorera canke amahinguriro mu gihugu. Urumva ya nationalisme yiwe yerekeye kwigisha koko abarundi ingene bo kwiteza imbere, kurondera ko ikibuga c'indege cy'Ibujumbura kiba mpuzamakungu, kurondera umuhora wo gucishamwo ibidandazwa wizigiwe kandi ingirakamaro. Ni ukuvuga ko hoba kugiranira amasezerano n'igihugu ca Tanganyika gifise politike imaze gushinga imizi no gushiraho ibarabara y'indarayi rifatanya Usumbura, Rumonge, Kigoma, Dar es Salaam. Gushika n'ubu hari iraboneka. Mu bijanye rero ubutunzi n'iterambere, ico gisata Rwagasore yaragishimikiye ko cane, yerekana ko ukwikukira koko no kwikukira kujanye n'iterambere. Iyo rero abanyepolitike batabona yuko ivy'ubutunzi n'iterambere ari koko yomvo nyamukuru yo guharanira ukwikukira, birababaza kuko bamenye ko ibijanye na ekonomi, ibijanye n'iyi ngwano ya geopolitique ari cyo kintu nyamukuru baba bakwiye kuraba nk'uko Rwagasore yabivuze. Muganga Alphonse Rugambarara amenyesha kandi ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yari afise intumbero ikomeye yuko abarundi baguma bafatanye mu nda ntibicemwe imigwi kugira batere imbere mu byo yise revolution Murundi. Iyo ntumbero yashira imbere akaranga k'Umurundi. Rwagasore yashaka koko gushira imbere akaranga k'Umurundi. Mu byo yanditse hariyo ikete yanditse mu kimenyesha makuru cyitwa La Dépêche du Rwanda Burundi, yacyanditse itariki 8/1960, yavuga ati Uburundi bwahisemwo revolution y'ukuri. Igituma yavuze revolution y'ukuri nuko yagereranya n'ivyari ko biraba mu Rwanda, akavuga ati mu gihe mu Rwanda abantu bene gusangira igihugu babandanya bankana, mu Burundi bashira inguvu hamwe kugira ngo bavire hasi rimwe barondera icyokiza igihugu. Urumva yuko muri iyo kete yerekanye neza ko mu Burundi ico c'amacakubiri ariko aramara abantu mu Rwanda atari intumbero bifuza bo gushira imbere. Revolution Murundi tukurikije ivyo Rwagasore yashize imbere ihagaze ku nkingi zitatu. Inkingi ya mbere bijanye no kutavangura abarundi. Revolution Murundi ntabwo ari revolution Tutsi, ntabwo ari revolution Hutu. Kubwanje abo banyagihugu turiko turavugira s'abahutu s'abatutsi n'abarundi, kuko umuzungu harwa muri 58 avuga ati hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi. Rwagasore ati nta kibazo c'abahutu n'abatutsi gihari, ni mwebwe mwagitanguye, ni mwebwe mwagikujije, twebwe dushaka kuyiha intumbero nyayo yuko twikukira turabarundi, twikukira turabahutu canke turabatutsi, twikukira turabarundi. Nukuvuga ko bitomoye neza
iyi nzira twagiyemo iyi myaka 60 yose ni inzira mbi Rwagasore yarwanije ituma abarundi bapfa, ituma atani iterambere ishoboka, kuko nta mahoro arigera aba kuva umurundi wa mbere yishwe kuko ari umututsi, kuko ari umuhutu. Ivyo rero tutabisubiyemo ngo twigarukire kuri iyo ntumbero ya Rwagasore ibizokugira biba. Iyo ni inkingi ya mbere, akaranga ka Murundi, identité muma. Inkingi ya kabiri ni inkingi ijanye no kwikukira kwa politike no kwikukira mu bijanye n'ubutunzi. Inkingi ya gatatu ni vyerekeye demokrasi, kubaha umunyagihugu mu byo agiye gutora, kubaha umunyagihugu mu gushira imbere ubutungane, kubaha umunyagihugu mu gushira imbere iteka n'itekane. Ivyo bintu navyo nyene yarabishize imbere, nivyo novuga ko ari izo nkingi zitatu zishobora kugarukana revolution Murundi nyayo nk'uko Rwagasore yayitubwiye. Nk'umuvyeyi rero umuganwa Rudoviko Rwagasore yari yarasigiye iragi abazomusigarira, aho yasaba ko umurundi wese atodohoka atarashika kuco yiyemeje, adahanze amaso amakuba yose agenda aracamwo. Leonce Ngendakumana, umwe mu banyepolitike bigeze kuba bari mu nzego nkuru haba mu mugambwe Sawanya Frodebu canke mu gihugu, avuga kandi ko iragi abarundi bokura kuri Rwagasore ari ugukunda igihugu n'abanyagihugu, ukuvukanisha abene Burundi bose. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yari umuntu arinda, naho yabona yuko ababirigi bari bafise ubwenge, ubumenyi, uburyo n'inguvu bikwiye byo kumubuza guharanira yo kwikukira, ntabwo bavyamuteye. Aratanguje yongera abandanya ubwo rugamba gushikaho ashika ku nzinzi. Byamushikira byose yabona ko igikura ku Barundi bo kwishira bakizana mu gihugu camwibarutse bose mu budasa bwabo. Icya kabiri yarumva adahamya amarongo, yari umwana w'umwami yifuza cyose yarakironka. Mugabo avuga ati mu gihe nkibona ko abarundi benshi babayeho nabi, babayeho mu kagaye, mu gasuzuguro, mu gakengere kabo badukolonije, mu gihe mbona ko amashure atameze neza ngo umunyeshuri yige bizomugirira akamaro, bikagira akamaro umuryango we, bikagira akamaro n'igihugu, mu gihe mbona ko umuntu uko ameze kose atishira ngo yizane mu gihugu camwibarutse, ati mu gihe mbona yuko itunga ry'igihugu riguma rinyuruzwa risesagurwa, abantu bakaguma bakenye bashonje bari mu nzara, ati ibyo sinobiguza aya marongo y'umuvyeyi ya papa se umwami Mwambutsa. Ati ndabihevye, ngiye ku neza abanyagihugu bose mu budasa bwabo, ntihabe nyagupfa, ntihabe nyagukira, ntihabe umwana n'ikinono. Ivyo arabiharanira. Ico ni ikintu gihambaye yadusigiye, guharanira ineza ya bose. Yari gushobora guharanira ineza y'abaganwa, y'abatutsi, y'abahutu, y'abatwa, ariko yafashe inzira, yafashe ingingo yo guharanira ineza y'abarundi wese mu budasa bwacu. Urwaruka rudasigaye inyuma nago rwashikirije uruhande rwabo, aho bavuga ko Rwagasore bamufata nk'umuntu adasanzwe kuko yababereye akarorero mu butwari bwiwe, agashiraho intumbero yuko abarundi bosenyera ku mugozi umwe bagatera imbere. Ngendakumana Daniel, umwe mu rwaruka rwatahuye inyigisho za Rwagasore, avuga ko kudakurikiza umurongo Rwagasore yashizeho ari uguhemukira Uburundi, kuko ari we mboneza y'ubumwe nyabwo n'iterambere rirama. Kuri jewe no kurundi runganwe, Rwagasore tumufata nk'imboneza yacu, tumufata nk'incungu, kandi tukabona ko ashobora kuba n'icigwa gikomeye ku bantu batashoboye kumumenya. Ikimenyamenya nuko ari we wa mbere yahanganye na bakavantara, abahangana nabo n'ivyumviro byabo bipfuye bigabura bonse rimwe, arabagwanya kandi arabatsinda, atanga imbigiyemo yakoresheje ivyumviro. Yatanguye agwanya ivyumviro bibi by'umuntu yitwa Jean Paul Harwa yatwara u Rwanda n'u Burundi muri 1956, akiri umusore muto w'imyaka mikeyi,
atangura ahangana nabo turabibonera mu makete yagiye arabandikira Rwagasore yaramubwiye neza yuko aramukura inkoni ku gishitsi ko mu Burundi hari abantu bafite ibibazo nk'abakene n'abandi bantu baciriritse bakeneye amahirwe yo kwisununura bakaba nk'abandi bantu kandi abo bantu badafite ubwoko bisangije iyo ntambara yari igwanye muri uwo murongo arasubira Rwanda n'umuntu yitwa Robert Mose yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda n'umucuzi yari yavuye gucura ibyiyumviro by'ihonyabwoko ashitse mu Burundi Rwagasore aramwemeza neza ko ivyo bibazo ariko arazana atari byo abarundi bafite atari byo bakeneye kugenderako ahubwo ko ibibazo bihari ari iby'abarundi muri rusange umugambwe wiwe rero iprona warahanganye n'umugambwe washinzwe wagiye mu matwi y'uwo Albert Mose ivyiyumviro rero byiza bya Rwagasore biratsinda ivyiyumviro bibi kuwa 18 Nyakanga 1961 ni inkinzo y'intwaro rusangi iganisha Burundi ku majambere ugwaruka rw'ubu rero rutegeza kumufatira kwa karorero kugira ngo turonke Burundi butekanye kandi urangwamwe amajambere no kwishimikiza ibintu bitatu twofatira ko nk'akarorero kuri Rudoviko Rwagasore icambere nuko twoshira ubumwe imbere ubumwe twarazwe na basokuru inyuma Rwagasore ubwo bumwe bwaranigiye mu menshi himikwa amacakubiri dusubira mu gihe c'ubukoroni ubwo rero harakenewe ko urunganwe rusubira ku murongo w'ubumwe ikindi ca kabiri nuko ari we wenyene yari afite ivyiyumviro byo kubohoza umurundi yanizwe na bakavantara hanyuma abamukoreye mu ngata amaze kugandagurwa baca barabihindura baca barondera ukwibohora ku mugwi umwe ku wundi kandi nta na hamwe badushikanye mu myaka 62 iheze harageze rero nimba hatarengeranye ko tubona aho kibazo nyaco ko kitaraba ubwoko nabwo nyene ubwoko bw'ubwomekerano kandi ko kitaraba intara umurundi yararushe hageze ko aruhuka kiganzura muganje yaba umunyamahanga canke wese naho twadusangira ukoba ariko akiri mu murongo w'amacakubiri ubona wo kwiganzura byanse bikunze ngo birababaje kubona gushika ubu hata butegetsi bwigeze bugendera iragi rya Rwagasore ariko uruhara runini rwo guhindura ibintu Uburundi bugashobora kurigendera rufise ahanini abarundi bonyene ubwabo bivugwa n'umwe mu bigeze kurongora umugambwe w'abadasigana Ipona Charles Mukasi yanasavye abarundi bose banyotewe amahoro kutabandanya basasira indava ikibi bakikura ko intwaro zose zibacanishamwo kandi bose rimwe nk'uko vyakozwe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yatubereye bwa mbere akarorero kuko intwari iyo ariyo yose nta ntwari ishobora kunanira abanyagihugu kandi ntibategerezwa kwita mu ziko ariko bashobora kuvuga bati twebwira ijambo iyi ngingo ni y'amahoro ni y'ubumwe bw'abarundi tuzoyigendera turayigendera kandi bakavyerekana ako gatsi k'ubumwe bw'abarundi niko kagitunze abarundi n'uburundi niko kagitumye iryo zina ribaho nta ntwaro rero yari ikomeye isumba intwaro ya gikoroni ariko yarahagurutse arabwira abarundi ati ntimugire ubwoba iyo ntwaro irashobora gusenyuka abarundi tugasubirana iteka n'izina mu makungu ivyo vyabaye mu mahoro no mu mutekano kubera ubutwari bwiwe nabo bari kumwe iyo nzira rero yayerekanye arerekana ko ari inzira ishika iryo niragi ridasumwa nibaza ko haboneka ubigendera hataboneka ubigendera yaba yarabonetse atabonetse ejo azate baboneke kazima iryo ragi rikiri ica kabiri yaradusigiye ijambo ry'uko hariho demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza iyo demokarasi ikaba ariyo yashoboye gutsinda ubukoroni ntizobutsinda muri demokarasi y'ubukoroni iryo jambo rero ni jambo rikomeye ni nk'uku ntawe uzovuga ngo tuzotsinda amacakubiri twinjiye mu macakubiri tugumye umutima tugumye ijambo tugendere ku bumwe tugendere ku kwitwa abarundi tugendere ku gusanira uburundi n'abarundi nivyo bizogira aho bidushikaye Uburundi ngo ntibuzopfa bushitse ku iterambere n'amahoro arama igihe cose abategetsi batazogendera ku iragi rya Rwagasore bivugwa n'icegera c'uburongo y'umugambwe Sawanya Fodebu Phineas Nigaba ahamagarira abari ku butegetsi muri kino gihe
guca mu makanda y'iyo ncungu kuko ivyiyumviro be n'ishusho yashaka guha Burundi ari byo vyonyene bishobora gushayura igihugu. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu turemeza neza ko ivyiyumviro bya Rwagasore Rubi ari ivyiyumviro byiza cyane kandi ibyo vyiyumviro n'uno munsi biracafise akanovera. Ibyo tubivuga kubera iki? Nuko ibyumviro bya Rwagasore byari byubakiye ku cyifuzo cyo gushira abarundi hamwe, aho abarundi bashobana mu budasa bwabo bakabana neza. Icyo cyari kimwe cyari gihambaye cyane. Ibyumviro byiwe kandi byari bishingiye kuko hoba kugwanya abasesagura itunga ry'igihugu canke abarinyonora. N'ibyo turabona ko cyari ibyumviro byiza cyane. Ikindi cyumviro naco cyari cyumviro kijanye nuko iby'igihugu byose abikanywa ku barundi bose bo mu byiciro byose. Ikindi cyumviro mu byo yari afise cyari cyumviro kijanye n'ubutungane kuri bose, abantu bose babangana imbere y'amategeko. Ibyo rero uko tubibona ibyumviro byose tubona ko no muri kino gihe ari ibyumviro byo kubakirwako, kuko turavye hariho agahaze muri ibyo bintu byose twavuze. Ari naco gituma abarundi twategerezwa kuva hasi twese tukaraba uburyo twoshigikira ibyo vyiyumviro kugira ngo twubake Uburundi bwiza, Uburundi burimo kwidegembya, Uburundi buteye imbere, Uburundi burangamo ubutungane kuri bose. Kandi abarundi tukemera neza ko ubudasa bwacu ari itunga ridasanzwe. Nuko umugambi tubibona, ndaco rero tubona ko bizotugirira akamaro keza mu gihe twukurikiza ivyiyumviro bya Rwagasore Rubi. Mu gusozera ano makuru tuhereze kuri izi mpanuro za Faustin Ndikumana aramutswa ishirahamwe Parseme ngo mu gihe cose igihugu kizoba gifise abarongozi nk'abo, igihugu nta terambere kizopfa gishikiriye. Kubwiwe birakwiye ko mu Burundi hashingwa ishure ryigisha abategetsi kugira Uburundi bube nk'uko Rwagasore yabwipfuza. Ubundi ntibukeneye abanyepolitike baguma biyumvira amatora kubera abantu ibyo bashaka kugabangana, atakindi mu mutwe cama kiriyo mengo n'amatora. Ubundi ntibukeneye abanyepolitike bama birukiye amafaranga n'ubutegetsi gusa, bama birukiye amafaranga batazi n'ubwo butegetsi ico bobukoza. Abarundi ntibakeneye abanyepolitike byacitse abadandaza bama ariko baradandaza amengo ubutegetsi barose nubwo kugira urwo rudandaza rwabo rukomere. Abarundi ntibakeneye abanyepolitike bama misi yose bakumira badasangiye imigambwe bagatinya guhayanwa ukamengo amarondera gusa kuguma ku butegetsi kwama ari ku butegetsi gusa. Abantu bakeneye abanyepolitiki bakunda igihugu bafite intumbero batirirwa barasahura amatungo y'igihugu. Nukuri uravye hundi bugeze nizi ngwane turi mu by'ubutunzi ziri kubera mauvais leadership yahabaye ushika no munsi bikananirana. Nico gituma usanga abantu agiye mu mabanga bose kubera context bakoreramwo, umuka bakoreramwo usanga ibintu mengo biriko birayanga. Tubaza kwageze rero yuko abarundi bohindura ingendo, nagatanga isekeza rikomeye cyo kumisha abarundi yuko badahinduye ingendo igihugu cyacu gishobora kugenda akagiye. Turasaba kuko rohojaho n'ishuri cyo twokwita école de leadership et de gouvernance, ishuri yigisha abategetsi abakozi bakuru bakubare, yigisha abanyamigambwe na cyane mu mugambi uri ku butegetsi. No muragama ibihugu bikomeye nk'Umushinwa parti communiste ngase école de leadership et de gouvernance. Nta muntu aja hejuru atigishijwe ibijanye n'uburongozi ngo yigishwe igihugu ngene gitwaba, yigisha ingene gouvernance cyacu mu gihugu. Abana bapfa kugenda ugasanga n'abasimbira hamwe batusanga igihugu kiro gitwagwa n'indongozi zitayifitiye ubuhinga, zitayifitiye ubumenyi, ugasanga zikorera mu mwuka utari wo, mu mateka atameze neza, ibintu bigaca biyanga. Harageze rero yuko twokwikubita agashi. Nshuti namwe bakunzi b'iradio RPA, ni kuri izo mpanuro duciye duhereza ko amakuru twari twabateguriye. Nkengurukire mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira. Shimire cyane bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya, nibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi. Marie Ange Irakoze nije nako ndayabashikiriza, ndabikebanuye. Dukurikize iragi twasigaranywe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore na Gahwana.